Beryllium. Beryllium. Uoni simbizi wasema. Ego. Komera mutama simbizi. Irambireshi. Nawe namwe mwibereye kukivi mupakira ubutare gusa. Muje kurondera amafaranga. Ego. Idorare kameri. Murabona aya namakamyo. Aya namakamyo aje gupakira. Uno munsi ni kamyo zirenga 10. Zigiye kuzana amafaranga avuye mu butare bwitwa nagwego butare bwitwa gute? Ubutare bwitwa Beryllium na Agate. Kamyo ndiko ndabereka. Aya bayita amakamyo. Aya makamyo rero agiye ubutare arabutwara gushika kuri Ocean. Yantuze imisi jana. Ubutare bwa mbere batabikora imisi jana. Bumwe bwinjiza imiliyoni 6 n'ibihumbi bingahe gamane by'amadolari. Hajya mutama yarakiriko arapima ubwiwe. Arabe ubu rero ubutare rero umuntu agiye kuburungika ni Nyakwubahwa Umushikiranganji ajejwe ubutare n'agataka. Icyo nkundira mu Burundi n'ubundi butare buba buhari. Inja. Hani Bujumbura. Oya. Basiga ikaburimbo inja. Basiga gusinzira bahitamwe mugabo iruhande akaba hari inja. Nyakwubahwa Umushikiranganji ariko arapakira ubutare. 32 fûts. Ngubu 20 tonnes. Biba biheze rero. Hano ntibashobora gacumura. Agapfuye ako gace karashobora kwakaka iyo bagacumure karigwa $1,500. Another taraza. Amanda taraza ataza ko 50 millions. Uno munsi ari n'iteka kuri twebwe kubandanya ikivaho n'icubahiro yari yagishikanye haracindwi zibiri igihe mwagirana ikiganiro abanyishikamakuru abayicegeranyo cy'iminsi 100 cy'uruganda ryo guteza imbere igisata cyo gucukura ubutare. Uno munsi rero twari twihaye ihangiro yuko tubandanya amakoperative y'ugwaruka twarayongereje umwimbu warongerekanye. No munsi rero nko mwayibonye twari twereganije umwimbu w'indwi zibiri. Uno munsi rero niho twaheza tukawushora. Abanyemenshi makuru rero ni kubashimira kubona mwaje tugira tubereke rero ibijanye n'ibitigiri by'ubutare tugira dushore no munsi tugira dushore amakamyo n'amakonteneri ashika 10. Muri aya makonteneri 10 harimwo konteneri zibiri za coltan zababa Amatoni 40, hakaba harimo konteneri zibiri za wolframite zababa Amatoni 40, konteneri zitatu za amethyste zirimo Amatoni yababa 66, konteneri imwe ya quartz irimo Amatoni 23. Ubwo butari nibwo twegeranije haracindwi zibiri. Ubu naho twihaye ihangiro yuko ubu unyikundwi tuzoza turashora ubutare. Ibi rero nkuko Nyenicubahiro yabishikirije igihe mwagirana ikiganiro, ubutare bugiye kuba igisata kizoca kiramura igihugu kugira ngo twongereze amahera ava makungu yinjira mu gihugu. Icegeranyo c'uburyo uzoza burinjira tuzoza turakibahereza uko amezi 2 canke amezi 3 ahaciye, ngo unye kukigira tubereke yuko ikivi kibandanya. Ubutare burashogwa, umwimbu tubandanya twongereza, kandi twihaye ihangiro yuko n'imiburiburi uko indwi izo zirahaca
tuza turongereza umwimbu w'ubutare tuza turashora. Ibi rero tubikesha impanuro za Nyenicubahiro n'inguvu ziwe, na cane cane ugwaruka ruriko rwongereza ikivi mu gihugu cose, aho turiko turegeranya ubutare bariko barimba, kandi n'ibibanza dusanzwe turiko ducukiramo ubutare biza birongerekana. Turamaze kwidentifya ibibanza birenga 63. Ivyo navyo tugiye vuba na vuba guca dutangura ibikorwa vyo gucukura ubutare. Mwumve yuko rero ubunye tuzoca twongereza bice biza gusahiriza mu iterambere no mu guteza imbere igisata c'ubutare no guteza imbere igihugu muri rusange. Murakoze, Imana ihayizagire. Uno munsi turi itariki standard. Bana yuko desa 80 kilo. Zi, yo ni kireri. Ubutare. Gitwa gut. Beryllium. Beryllium. Ini beryllium irikira pakigwa. Naitwa Agati. Harimo na Agati. Uoni simbizi wasema. Ego. Komera mutama simbizi. Irambireshi. Nara mwe mwibereye kukivi mupakira ubutare gusa. Muje kurondera amafaranga. Ego. Idorare y'Amerika. Murabona aya n'amakamyo. Aya n'amakamyo aje gupakira. Murabona? Aha rero ubu n'ubutare buriko buragenda bwitwa Agate na Beryllium. Ubutare bwitwa Beryllium. So rero bitacho ubu n'ubutare bwitwa Beryllium. Amakamyo agiye kuzana amafaranga mva makungu yose arakije. Urumva yuko ari kuri point de départ. Uno munsi ni kamyo zirenga 10 zigiye kuzana amafaranga avuye mu butare bwitwa nagwe ko butare bwitwa gute? Ubutare bwitwa Beryllium na Agate. Kamyo ndiko ndabereka aya bayita amakamyo. Aya makamyo rero agiye ubutare arabutwara gushika kuri Ocean. Bafata iminsi irenga ingahe gaje? Ntumbaza iminsi bitwara icyo nzi gusa nuko mu Burundi havaho ubutare bwitwa Beryllium. Murabona izi zose ni kamyo zamaze gupakirwa. Ini ncuro hariho kwanza hariho za byantuze y'imisi jana. Ubutare bwa mbere batabikora mu misi jana. Bumwe bwinjiza imiliyoni 6 n'ibihumbi bingahe gamane by'amadolari. Hajya mutama yarakiriko arapima ubwiwe. Arabe ubu rero ubutare rero umuntu agiye kuburungikana Nyakwubahwa Umushikiranganji ajejwe ubutare n'Agataka. So Jeune Smith wase mavumba ahandi ndi muri Burundi. Icyo nkundira mu Burundi n'ubundi butare buba Inja. Hani Bujumbura. Oya. Basigi ikaburimbo inja. Basiga gusinzira bahitamwe mugabo iruhande akaba hari inja. Izi ni rengarenga. Nako namwe batakaza. Sivyo zinirengarenga, ibi n'ibigori. Sivyo? Utari ikigori, oya ikigori ntibira harimo n'imyumbati. N'imyumbati. Projet nsigaye nkunda kuno kuntu abarundi bijukira kurima apana gusa no mu bisagara. Wana ko ino espace yose. Ega, ari akantu bigeze kumva bavuga ngo ati hamwe ruguru bo broka.
mbega abanyagisagara bo ntiboca bapfa ubu ubona bizogenda abo gute kantu rero bakikumva baciye barima nakubwire ko n'ikiriri canke muri rohero none twagiye ari muri sport nabonye ko tuvuga dushana urupangu hari haba hari yinga habarimye Nyakubahwa Umushikiranganji ariko arapakira ubutare rero mubona ndi nategurirwa ubutare buriko buragenda gushorwa hanze urabona abantu n'abagwaruka iri buye nyine urabona ko ridasanzwe iryo buye nubona ko ridasa n'ayandi kweli si dokara si ni kirahuri mutazi Kian bora ko tumaze guca mu mbona kazoza mu Burundi mbona kazoza ni tuzorinda turashika muri Benin haranga ahubwo kumurindi mbona ko muri 2030 hari ibintu bimwe twari twiteze muri 2040 ahubwo bizoba byarabaye byaratanguye kuko nimba aya mabuye yose ari itunga ry'igihugu yego akaba twara kwiyaca ko tutabizi ngabo kubera y'amana y'Uburundi yamba ndasinzira kugira ngo igihugu cy'Uburundi gitere imbere yarakanuje yatuma abana b'igihugu baciye ubwenge bakanura barabona yamabuye twahora dutera imbere baridiri mane ibintu byiza cyane biratanga ikiza na nk'ubu nga abana b'abajere bafite akazi urako bari busy abajere bari busy kuko abo bose bari mu byumba bari mu kazi bona yuko biratanga akazi ibintu byiza cyane Nyakubahwa Umushikiranganji agomba azugare Soma, j'ai fait le prévu. Corta. 32 fûts. 32 fûts. Du mot 20 tonnes. 20 tonnes d'accord, Tom. Il y a du plan. Tonnes, c'est les déclarations. Les déclarations. Oui. 20 tonnes. 20 tonnes. 558. C'est 2558. D'accord. Donc, 23,5.
turabibona biruzuye tonnes, 20.5 tonnes. Attention. Duca twongera ko tugashyira ko hariho isire y'umukiriya aba yaranye n'ibyo bintu ubu niyo mu inspecteur international atabishyira biba biheze rero hano ntibashaka kugacumura kwaka kantu kuko iyo bagacumuye karigwa amande ataraza ataza ko sansantiye amande nayo acaza kuba 50 millions. Umuntu agacumuye gusa ni 2005 n'amande ya 150. Ça c'est la loi. Ça c'est la loi. N'ubutare buri ko buragenda. Oya, nawe udutoboro tubiri. Cisha munsi ucisha aho hejuru nyene aho. Ayizemo oframit. Oya, icisha hejuru, cisha munsi. Même Amatoni ngayo. 18 18.8. 18.831.6. Une export. Une exportation ko Burundi buriko buri export. Une exportation, une certificat d'exporta ubutare bugiye hanze. Toni 18 za oframit. Hariho ni toni 200 za coltan ziragiye. Asa n'amakamyo ayo sibuzuye ubutare gusa. Yuzuye coltan. Inayo bungana gute muri iyi? Yemwe Amatoni nga. Itoni 200 za coltan. 20 tonnes za coltan zigenga. So. Ayo sina makamyo. Yuzuye ubutare. irashirako
murabona yuko amakamyo ava mu Burundi agiye kuzana ibintu hanze mugabana no munsi amakamyo agenda yuzuye ubutare agiye kuzana amafaranga mvamakungu murabibona n'ibintu byiza cyane aya makamyo ziraje izo ziragiye buri gihe ubutare buje imvura itegerezwa kuza Isso. Bakunzi basimbiza sema bomba nkubona rero ngaya makamyo ariko aragenda kuzana amafaranga mva makungu ikamyo 10 kontere 10 ziragiye bakemwo ubutare zigiye kuzana amafaranga ikamyo 10 amakamyo 10 ngayo arafashe isafari agiye kuzana amafaranga mva makungu muncamake murabona neza yuko uno munsi ikibazo cy'amafaranga mva makungu ubona yuko igihugu cy'u Burundi n'abene igihugu baracifatiye mu minwe rero cyo simbiza sema vumba ari kumwe na Brice Blancon na Blancon ya atigera bura ivyo yambara jewe ndabakunda cyane Imana ibahezage